ingorane zabereye mu Gatumba aho abantu bapfuye, igitero cyabereye, umuntu aribaza ati mbega ko ari ku mupaka w'Uburundi na Congo, u Rwanda rwogo ruje gukora iki? Nirihe sano n'igihugu c'u Rwanda? Hanyuma ku bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu, burya hariho imvugo zimwe zimwe umukuru w'igihugu yarakwiye kwirinda. Imvugo yiwe rero y'ugutumwikomo ku Rwanda ni imvugo yerekana isano hagati y'ivyo mugenzi wiwe perezida wa Congo Tshisekedi avuga, aho abo baperezida cane cane w'Uburundi yibagiza ingorane ziri mu gihugu, ingorane zihanze abanyagihugu, akaja kudusamaza mu kuvuga yuko ari u Rwanda rufasha Red Tabara, ari u Rwanda biboneka yuko ariko araruta kumwikomo yuko arigwo rumubangamiye muri ivyo vy'umutekano. Ikindi n'ubundi kuri ivyo vy'imigenderanire hagati y'ibihugu, imvugo ya perezida ni nk'imvugo y'agasomborotso itari ikwiye kuranga umukuru w'igihugu, cane cane mu gihe ngira ngo adafise n'ivyemezo vy'uko abo bantu baje gutera bavuye mu Rwanda. Ukibaza uti none baciye hehe ko igitero cabereye ku mupaka w'Uburundi na Congo? Boba ku mupaka w'Uburundi n'u Rwanda tuzi yuri, boba baraciye mu ntara zose zihari kugira ushike mu Gatumba, kugira ngo baze gutera mu Gatumba, abajejwe umutekano, abasirikare, abapolisi banyuragirana hirya no hino, boba bari hehe? Igisanzwe kizwi nuko izo ngabo za Red Tabara ziri ku butaka bwa Congo. Ndayishimiye rero na mugenzi wiwe, nibaza yuko twahora twumva yuko bariko baragwanya abo bagwanyi, n'ivyaba vyabananiye kubagwanya, n'ivyaba vyabananiye kubatuza ngo bave ku butaka bwa Congo, nibareke gusamaza abanyagihugu, nibareke gusamaza ababumviriza. Ikindi kibazo gihambaye umuntu atokwirengagiza ni ukuntu mw'ijambo mukuru w'igihugu yashikirije ashikiriza yifuriza umwaka mwiza abarundi, umenga ingorane zihanze igihugu nizo ngorane zo mu Gatumba, n'ivyabaye mu Gatumba, menga nta zindi ngorane, nizo yahaye umwanya muniniya. Nivyo ivyabereye mu Gatumba birababaje, twese biratubabaje kandi turahojeje imiryango yahaburiye, twifuriza no gutora mitende ndetse gukira abo bose bakomerekeye ngaho muri ico gitero. Ariko rero turababazwa n'ukuntu atamatohoza yabaye, atamatohoza aba iyo ibintu bene ivyo bishitse ngo tumenye turonke umuco, kuko abo muri Red Tabara bavuga ibi, abari muri leta ikavuga ibindi, hanyuma natwe tukayoberwa ukuri aho guhagaze. Ariko twibutse leta y'u Burundi yuko ubwa mbere na mbere ariyo ijejwe umutekano, ari ijejwe gukingira abanyagihugu ku mpanuka, ku ngorane, ku ntambamyi iyo ariyo yose niyo yoba iturutse.
twibutse leta yuko ingorane uno munsi zihanze abarundi tudasize inyuma izo z'umutekano ni nyinshi. Hari ibibazo vyinshi bikeneye inyishu. Si ico yise ihangiro ry'ibihumbi 2040 canke ihangiro ry'ibihumbi 2060 abanyagihugu uno munsi bakeneye, kuko ahubwo bakeneye ni iyihe nzira yo kurishikako. Biranagoye gutegera ku munyagihugu yaraye ubusa ayo majambo aba adafise insiguro zikwiye. Umunyagihugu rero ico kimuraje ishinga uno munsi ni inyishu ku ngorane afise buri munsi. Aho ndavuga ibijanye no kuronka ico afungura, kuko ibiciro vyaraduze, ibidandazwa bimwe bimwe ntibikiboneka kw'isoko. Dufata nk'agasukari karabuze pe, niyo kabonetse abategetsi uzabumva ngo bakanyuruje. Iyindi ngorane ni ibi bijanye no kwiyunguruza, kubera yuko ubukene bw'igitoro bwabaye ndanse. Iyindi ngorane ni ibi vy'umuyagankuba udakwiye. Abo bose bifitiye nk'amasaramara yakoresha umuyagankuba n'abandi barara mu kizima, ubuzima bubagora. Abari batunzwe n'akazi kajanye n'uwo muyagankuba bikabagora kubaho. Ikindi ni ingorane z'amazi meza vyanse. Henshi usanga ata mazi meza ahari, muri ico gihe n'ibigwara bigaca biba ndanse mu banyagihugu. Ingorane zindi ni ibi vy'ubucamanza butigenga. Hari akarenganyo hirya no hino mu masentare. Ivya ruswa vyabaye umugenzo mu ntwaro kuva hasi gushika hejuru. Ibi bijanye na ryogora duhure, abanyagihugu bategerezwa guhora ntibavuge ico babonye, ntibavuge ico baneguye, n'ibindi n'ibindi